Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese hadukurikiye aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri imbonesha kure yacu kandi yanyu ni Hejuru TV. Turabahaye ikaze kandi tubakengurukira cane ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza. Abari mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, ic'uburaruko, ic'ubumanuko hamwe n'uburengero, n'abari ku migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze. Abari mu bice bitandukanye mwese muriko mutwumviriza ntimucikwe n'aya amakuru. Murabimenyereye ko tuba tohoreza babivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, ivugwa mu ntwaro, ivugwa mu kibano, bivugwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru, ibitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu, hamwe n'ayandi menshi tuba tohoreza binyuze mu masoko yacu ndetse no mu myihwezo hamwe n'ibiganiro byose tubagezaho. Turabakengurukiye cyane rero kandi turabahaye kaze muri uyu mwanya twabazaniye aya makuru. Mutwumvirize neza rero. Aya niyo makuru asa naho ari aya nyuma tuzanye kuri Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD. Amakuru atandukanye dufise duhabwa n'ibihanganga byo muri CNDD FDD no muri Presidence. Ubwo ni kwa Ntare House yose yemeza ko Honorable Ndikuriyo Reveriye yoba yaramaze kwitaba Imana kandi ko haciye iminsi biturutse kuri isumu yoba yarahawe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Ku ruhande rwacu rero turamwifuriza gukira nimba akiriho, dore ko muri CNDD FDD batigeze bava mu gacerere ngo bavuge ivyashikiye umunyamabanga mukuru umugambwe Reverien Ndikuriyo. Ubwa mbere tubibutse ko yafatiwe Ingozi, yagiye mu gikorane mpuzamadini, akamanukanwa i Bujumbura, agishika i Bujumbura bikaba vyaranze akarungikwa muri Kenya. Mu nyuma rero ageze muri Kenya akaba yarongururirijwe i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ivyo vyose rero bikaba biva ku bugwayi bikekwa ko yoba yaratewe n'isumu ngo yoba yarashizwe mu muduga wiwe, aho binavugwa ko rero hari umupolisi wari usanzwe aramugenderewe yahejeje kwitaba Imana ndetse akanashingurwa bivuye rero kuri iryo sumu ryoba ryarashizwe mu muduga wiwe. Ikindi nuko abagendanira Reverien Ndikuriyo nabo boba barafunzwe. Ingwara ya Reverien Ndikuriyo haraho ihuriye na politike. Biragoye kwemeza canke guhakana kuko vyose birashoboka. Reverien Ndikuriyo no mugabo afise igikundiro cane ku ruhande runini rw'abarwanyi ba CNDD FDD bayoboka Nkurunziza. Uyu bisa nk'uko ari we abahagarariye nubwo vyagiye bimukomerana. Uruhande ruyoboka Perezida Varisito Ndayishimiye narwo rukaba rumufata nk'umuntu abangamiye ivyumviro vyabo vyo kwikurako ivyumviro vya Sogo. Sogo ni Perezida Nkurunziza nawe yitahiye ahejeje kwicwa n'isumu nk'uko vyagiye biratangazwa na Bob Rugurika hamwe ni radio yiwe RPA. Amakuru y'ivyatangajwe na Pacifique Ninahazwe haravuga ko mu mugambwe CNDD FDD icitwa isumu kiriko kiravuza ubuhuha, ndetse ngo hakaba harabavye bivanye nuko hari abategetsi benshi batandukanye ngo baja mu Kamenge bagiye ku bapfumu kugira ngo babarabire ivy'isumu baba bahawe. Bikavugwa ko hari n'uwundi mupolisi w'umujenerali akomeye cane yitwa Bizimana, muramuzi, ni Godefroid Bizimana, yari n'umujenerali mu gipolisi c'u Burundi. Mu minsi iheze, mu mezi atatu aheze akaba yaritavye Imana, naho biravugwa ko ari isumu yoba yarahawe nabo mu mugambwe CNDD FDD. Pacifique Ninahazwe wewe akavyemeza avuga ko muri CNDD FDD ibintu vyaho bikomeye cane. Aha rero naho vyagiye biranyegezwa kugira umugambwe CNDD FDD ntusambuke, hari imirwi ibiri ihari kandi ihanganye cane. Hari umwe ushigikiye Reveriyano Ndikuriyo n'uyundi ushigikiye Varisito Ndayishimiye ugizwe n'abajenero. Burya n'ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo co kurongora CNDD FDD caraheze ku itariki ya 25/0/2025, ariko gusubiriza uyu mugabo si coroshe kuko vyokonona vyinshi muri uyo mugambwe, dore ko abamushigikiye bose bavuga ko atari yatora mitende canke ngagaragara ari muzima ngo atokwemera ko asubirizwa nubwo ikiringo ciwe coba caraheze. Ikindi nuko amatora yimirije muri 2025 turimwe hamwe na 2027, Reverien Ndikuriyo avugwa kandi agaharurwa mu bakandida bashobora guhangana
ivyo byose bigaragaza ibomborabombora muri CNDD FDD. Imbonerakure nka zose zo mu gihugu zumva cane Reverien Ndikuriyo n'abagumyabanga bose baramuzi cane, murazi ko yanabagendeye mu mazone yose agize igihugu hamwe naho Varisito Ndayishimiye atari yashika. Harya ntiyariko arata umwanya, oya yariko akora icazi bijanye no kwiyamamaza. Uruhande rwa Perezida Varisito Ndayishimiye kwikura ko Reverien Ndikuriyo biciye mu nzira y'ibirozi n'isumu birashoboka kuko si irya mbere byaba bikozwe kandi mu bihugu byinshi birakoreshwa cyane muri politike zavyo. Ikindi naco nuko abo bategetsi Burundi bafise uyu munsi bafise abansi benshi hirya no hino kubera ubukozi bw'ikibi bwabo, kumenya uwo mugiriye nabi si icoroshe, ariko akenshi rero abo bantu bozokwiranira bo nyene ubwabo kuko abarundi barayamaze ngo agati gatekeye amahwa karimena. CNDD-FDD rero naho yibaza ko izotwara imyaka myinshi ntibizokunda kuko hagati muri yo haguma bategana amabombe, abandi bakaba binyuma bakabatega ayandi. Ubukene rero buzura inzara yateye abarundi nabwo ni bombe mbi cane, umunsi zaturitse kizobe kibazo gikomeye kuri abo mubona bahaze uyu munsi badasiba gushinyagurira abarundi ko batunze. CNDD-FDD ntiyari mbi ariko abayozi babo bo ngo ni babi, komisiyo yabajanye mu ishamba siyo bakiriko ngo bibereye mu bindi. Muri make rero ngo barahemukiye abarundi na cane cane abakeneye ku mukiro wabo. Kuri ivyo byose rero bagenda bakora biri muri CNDD-FDD rero ni gutyo vyoba vyifashe. Reverien Ndikuriyo na n'ubu ntibiramenyekana niba kiri muzima canke yarapfuye, ntibiramenyekana niba gihema canke adahema, ntibiramenyekana biciye mu nzira zemewe ziri officiel niba Reverien Ndikuriyo yoba yarajanywe mu gihugu ca leta zunze ubumwe z'Abarabu kugira ngo aje kuvurirwayo. Ivyo byose rero vyagumye ari binyegezwa, ari nayo mpamvu hari amakuru avuga ko Reverien Ndikuriyo yoba yaramaze kwitaba Imana kandi yaciye iminsi biturutse ku isumu yahawe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Murumviriza rero n'ivyo vyo gucanamwo ku mpande zombi, urwa Varisito Ndayishimiye hamwe n'urwa Reverien Ndikuriyo. Ibintu rero birakomeye cyane aho Reverien Ndikuriyo ingwara yiwe yoba ifise aho yurikiye na politike kuko ngo si ubwa mbere, hari n'abandi benshi bishwe n'isumu ngo byoba yaratanzwe n'abategetsi bari bahanganye. Varisito Ndayishimiye rero hari ihumure yoba yashikirije kuri abo bose bibaza ko ata amafaranga y'amatora yoba hari, akagira ati muri mwebwe hariho abibaza ko tudafise amafaranga yo gutegura amatora y'uyu mwaka n'abagikekeranya, ariko ni mureme uburyo burahari mbere burarenga n'ubwategekanijwe. Hari kuri wa gatanu y'itariki ya 31 kwezi kwa mbere 2025 aho yifurizanya umwaka n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ku kirimba iwe ikiriri, akaba rero yanavugiyemwo n'amajambo akomeye cane yo gushoza intambara ku gihugu c'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye akaba yarabisiguriye ko ubwo buryo abarundi aribo babwitangira bonyine, akagira ati twebwe turi bw'igihugu muryango ngo mbere mu minsi iza nta buryo buzoba bukenewe kuko ngo amatora azobera ku mitumba. Mu bisanzwe umutumba nawe akaba ari umuryango, ati none hakenewe amafaranga angahe kugira ngo uje gutorana, cane cane ko demokarasi yashinze imizi mu gihugu cacu. Varisito Ndayishimiye akaba yaravuze ko mu bisanzwe ubwo buryo atari bwo bukenewe cane kuko amatora nyezina abera ku mitumba bayatunganije n'abarorezi ariho bari, mbere bagatera umukono aho nyene ku biyavuyemwo hanyuma bakitahira. Mara ngo kubera hisunguye ingingo ngenerwa ko mu bijanye n'amatora hakoreshwa uburyo byinshi mu myaka iza, ngo nta buryo bwinshi tuzokenera, ko azokenerwa gusa imodokari zo kwiyunguruza, ariko n'abarundi baraterera, umwe wese arashobora guterera imodokari yiwe kubera ko ubu dukunda igihugu cacu. Umukuru w'igihugu rero akaba yakebuye abo baserukira ibihugu vyabo mu Burundi kutaza baremera ivyo bumvise byose bita kuko rimwe na rimwe haba harimwo n'ibinyoma. Ati mwebwe hari abavuga ko hati abenegihugu kuja kwiyandikisha barababesha, abarundi barakunda amatora ndabibabwiye. Niko rero we ku giti ce yoba yashikirije.
bageza ko amakuru y'abari kuburira ababo mu ngwano yo muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Imiryango ikabandanya gusaba igisirikare c'u Burundi ko cobaho umuco ku vyashikiye ababo. Imiryango ikibaza nimba izanashobora kubashingura. Nyuma y'abasirikare 12 twari twababwiye mu mpera y'indwi iheze, hano rero turanabasangiza n'amazina y'abasirikare batandatu bandi tumaze kumenya ko bahitanwe n'iyi ntambara. Harimwo umusirikare w'umusuzi officier Laurent Irutingabo avuka umutumba wa Muyange komine Gitanga mu ntara ya Rutana. Hari Sergeant Siriake Barankiriza avuka ku mutumba Gihoma komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Hari Caporal Chef Aniseti Habiyambere avuka ku mutumba wa Jani zone Bwasare komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga. Hari Caporal Innocent Irambona avuka ku mutumba wa Kayoyo komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura Rurare. Hari umusirikare Jean de Dieu Ndayizeye avuka ku mutumba wa Nyamakarabo komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Hari deuxième classe Cedric Kwizera avuka ku mutumba wa Mpota komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Hari iyindi miryango myinshi yari ihagaritswe umutima no kuba haciye igihe kinini itaronka amakuru y'abayo kubera abasirikare b'u Burundi baswa mu telefone. Bose rero bamana umutima mu kirere ko ababo bashobora kuba batakiriko. Abategetsi ntibashaka ko abarundi bamenya ibiriko birabera muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abasirikare bari ku rugamba muri Nord Kivu baravuga ko bari ku rugamba rutoroshe amba ko bapfa ku bwinshi, cyane abasirikare bashasha baherutse gusohoka muri za CEI canke centre d'instruction. Mbere abatari bake rero usanga umengo ari n'abana. Bamwe muri abo basirikare bashasha bakaba buzuye agahinda kubera bavuye mu myimenyerezo y'igisirikare baca barungikwa butaraririye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo batabanje no kuramutsa imiryango. Ubundi yo abasirikare bahejeje kwinjizwa mu gisoda harahabwa akaruhuko gato bakaramutsa imiryango yabo. Igisoda rero kiguma kibuza kuvuga bariko barahitanwa n'iyo ntambara. Imiryango imenye ko abayo bamaze gupfa nayo irabuzwa kugandara ngo ntibimenyekane. Perezida Ndayishimiye rero akaba yaragurishije ingabo z'u Burundi kwa Perezida Felix Tshisekedi we yironkera amamiliyoni y'amadolari azanwa mu mavarizi, ariko ntashaka ko abarundi bamenye ingene iyi ntambara ariko iraduhekura. Mu gihe intambara zibandanya, makuru hari nuko ejo ku mugoroba yavuga ko ku munsi umwe gusa hari hapfuye abasirikare 200 akomereka 11. Aba rero ntituramenya amazina yabo. N'ikindi kibabaje nuko abasoda b'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gakengere bakorerwa n'abategetsi baho. Abasoda b'u Burundi baritanga bidasanzwe. Hari n'agace bita Ngungu bavuga ko baherutse kubohoza, ariko nta na rimwe abategetsi ba Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo bavuga iciza bakorewe n'abasoda b'u Burundi. Bikozwe n'abandi rero vyitirwa abasoda ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bene inzoisore bita Wazalendo. Abasoda b'u Burundi rero ntibumva co bariko barapfira mu gihugu kitabakunda kandi kitabubaha. Tukaba rero duhojeje n'imiryango yabuze Imana ibabe hafi mu bihe bitoroshe barimo. Eka aya makuru tuyabandanirize mu Kayogoro aho hari umukenyezi w'imyaka 50 yishwe. Ni Beatrice Nibitanga imyaka 53 yishwe kuri wa kabiri ku Muhingamo. Ubwicanyi bwabereye mu gace ka Gatabo muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba mu banuko bw'u Burundi. Bakekwa ko ubwo bubisha bane barafashwe mu ndwi iheze. Murovyi umwe yatowe yapfuye muri zone Minago mu ntara ya Rumonge ihanura urubibe na ntara ya Makamba. Ababonye hatowe ico kiziga, uwo muntu rero akaba yaracumizwe imbogeta 3 mw'izosi, yindi nayo mu mutwe. Yishwe nk'isaha imwe y'ijoro avuye mu murima wiwe. Bane mu bakekwa ku bwicanyi barafashwe. Abo rero ni muramu w'uwo mugore yitwa Methode, abagore biwe 2 n'umukozi wabo wo mu nzu. Uwanyuma rero we yabonye ubwa mbere ico kiziga imbere yo guhamagara igipolisi n'intwaro. Methode niwe yikekwa cane bw'amasoko mu gipolisi yaranze kuja gutabara muramu we mu gihe ubwo bwicanyi bwabera hafi y'urugo rwiwe. Methode yari yararahiye ko azohigura n'ubwo muntu imbere y'uwa kane yagiriza Beatrice ariko kuba yaranduriye imitima mu murima wiwe. Nibwo isoko mu gipolisi rivuga mu amasoko yacu uwo mugabo yaranze gusohoka inzu yiwe gushikaho igipolisi kibimutegeka.
banki rero bakaba baravuganye na SOS Media Burundi bavuga ko ubwo bwicanyi bufitanye isano n'amatati y'amatongo. Abo bane biga bakaba bafungiye mu gasho k'igipolisi mu Kayogoro. Haraciye indwi imwe umurovyi yasanzwe yapfuye ku kivugo c'uburovyi ca Minago mu ntara ya Rumonge bumanuko bushika uburengero bw'u Burundi. Uburyo yapfuyemwo buracarimwo igifungu. Babonye ahatuwe ico kiziga bakaba bavuga ko ikiziga ca Rukundo catowe ku bwato bwiwe. Amasoko yo mu Minago akavuga ko intandaro y'ubwo bwicanyi yoba ari amatati hagati y'abarovyi. Mu rugamba rero naho hariko haravuga inkuru y'ikiziga catowe hafi y'urubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ni ikiziga c'umuntu aciye umutwe catowe ku murima w'ibigori n'ibiharage mu gice ca Rusiga muri komine Rugombe mu ntara ya Cibitoke. Musitanteri yo komine akavuga ko amatohoza y'igipolisi yatanguye, ndetse ico kiziga c'umugabo w'imyaka ishika 40 cabonywe n'abarimyi kuri uyu wa gatatu ku mugoroba w'ijoro ku mutumba wa Rusiga mu kilometero kimwe uvuye ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Isoko mu ntwaro umugabo yishwe ku murango, ikiziga ciwe kizanwa gitabwa mu mirima y'imyumbati n'ibigori hafi y'uruzi Rusizi. Umugabo w'imyaka 40 yicishijwe umupanga akaba yaramenyekanye nk'umwe mu bakozi bo mu mirima baza mu karere k'Imbo bavuye mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Benshi muri bo ikiziga ciwe rero caciye gihambwa byihuta n'imbonerakure ku itegeko rya musitanteri wa komine. Mu kiringo kidashika amezi 6 havuzwe abantu 4 bishwe muri komine Rugombo. Musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza aremeza ayo makuru y'icwa ry'uwo mugabo, avuga ko amatoza y'igipolisi nayo yatangujwe. Sentare yegujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yamenyesheje ko ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishobora kwakirwa, ariko yabahaye ikiringo gito cyo gukosora amakosa. Sentare yegujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi niyo yemeye ibirego vy'ubunani rumwe rudeni rwa politiki rutavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi Burundi bwa bose n'umugambwe CNL, ariko urwo runani n'uwo mugambwe bizotegezwa gusubiramwo intonde z'abitoje amatora y'abashinga amateka yimirije y'ingoro kitarenze imisi nico bahawe. Iyo ngingo ya sentare yejejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro amenyekanye ku w'indwi nzero yituwe n'urunani Burundi bwa bose n'umugambwe mukuru bitavuga rumwe n'ubutegetsi CNL ku wa 2/0 uheze ku bijanye n'uko abatanze ibyangombwa byose byanzwe n'umurwi seni mu rwego rw'igihugu jejwe gutunganya amatora. Kuva ko amenyekana ingingo ya sentare ku w'indwi nzero atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bafise imezi 3 gusa kugira ngo basubiremo intonde z'abahiganirwa intebe z'abashinga amateka. Amakuru mu Rwiseni Prosper na Rwame yari amaze gutangaza ko avuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bazokwitaba amatora y'abashinga amateka nk'abarorezi atari nk'abahiganwa. Umuvugizi w'ubunani Burundi bwa bose yavuze ko anezerejwe n'iyo ngingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro atowo yanka. Dukengurukiye mwe mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru, aho twabagejeje ko ibaruwa ibabaje cane y'umuvyeyi yamaze kubura abana 4 mu gisirikare c'u Burundi, ariko 2 bakaba barapfiriye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ni inkuru rero iriko iravugwa irya nino, namwe twashimye kubashikiriza. Gusa rero fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wavyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezako. Imana ibahezagire.